Mwaramutse, hari inkuru maze iminsi numva isirikira ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga yuko ngo Uburundi bwoba buriko bwitegurira gutera u Rwanda. Iyo nkuru narayihojeje pour la plupart doka kubera numva umenga bimwe ni nka rumeur, sishobora kuronka amasource yaho vyavuye. Ibindi numva umenga ni nk'ugukavya ibintu vyo kwexagera ama situation. Ariko mbonye uyu muhizi bamuwaje ico kibazo, uyu mubona ni Gaston Sindimwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nibaza ku manda yiwe ya gatatu. Ndavuga nti kumbure biseruye, reka ngire ico ndabivuzeko. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Ariko imbere yuko ntangura gusesangura nakuvuga ibintu bingahe kumbure bitatu. Icambere mbere ku mugani nkunze kuvuga cyane, numvise nkiri umwana ngo hari abazehe babiri babazanije hari ku ntwaro y'icami, abami b'u Rwanda n'abami b'u Burundi baza barakozanya ko arabaza ati wowe igihe u Rwanda n'u Burundi birwana nta bwoba nta mutima wasimvye? Undi ati ihibambewe wa mutama wa mbere ati nta wari ufise. Mu vy'ukuri umuntu nibaza yifuza intambara hagati y'ibihugu by'ibibanyi, nibaza ko atamutima aba afise, na cyane cyane ibihugu dufisemwo tubayemwo, dufisemwo inshuti n'abagenzi, dufisemwo uburaro n'uburamuko. Donc d'ores et déjà Rwanda bimenyesheje nta ntambara nifuza hagati y'Uburundi n'u Rwanda, peu importe uko numva u Rwanda, peu importe uko nanka Kagame, peu importe uko nkunda canke nanka CNDD-FDD, sinifuza yuko hoba intambara hagati y'Uburundi n'u Rwanda, ntibikabe. Icya kabiri ni wa mugani bavuga ngo ingwano uheruka itanguye ntumenya ingene ihera. No kuvuga umuntu wese azorusombora azomenya ko arusomboye, mugabo ingene izohera ivyo ntavyo azomenya, yaba Kagame yaba uyu Ndayishimiye. Umuntu wese azotangura iyo ntambara ntashobora kwiyumvira isi yayo, kuko mu ntambara hamwe complication nyinshi, harabamwo guhemukirana, harabamwo gushira hamwe, ugasanga mu bisanzwe intambara ntashobora kuyidesida imbere yuko itangura. Ano mpamvu abantu benshi bari wise intambara bayevita kugira ngo kubera batazi outcomes. Dufashe ijya ntambara ya Ukraine na Russia, abantu benshi babibaza yuko Uburusiya bugenda ngo nk'imisi 2 canke indwi 2 gusa, mugabo byanditse ko Ukraine yashoboye gutena kumbura avec le soutien des Occidents, mugabo ni ikintu Uburusiya butari bwiteze, bwabiteguriye busanga bwahekenye more than they can chew, more than they can swallow, whatever. Bwahekenye kinini bikananira kumira. Anko nifasi mzango siki Uburusiya canke Ukraine kuba gusko dynamique z'intambara shobora guhinduka. Same Iraq, Iran, America, anko nifasi nshaka kuvuga mpagarika kuri Iraq canke kuri America, that's not the case. Siyo video ndiko ndakora, mugabo America ntiyiteze ko Iran ikora resistance ingana nk'iyo yakoze. Voilà. Nshaka kuvuga donc yuko intambara mu bisanzwe niyo woba uri confident ko iyo itanguye usanga dynamique zihindutse canke zitari uko waruzizi. Ica gatatu ivyo ngiye kuvuga ni opinion ziwanje, nta ma fact mfise, ndaja kuvuga ibintu byinshi abandi bantu bavuze, mugabo je sinshobora kuvyanka cyangwa kubihakana, ndashobora ku questioninga nkoresheje logique nto mfise, mugabo nta fact nimwe mfise ivuga ko Uburundi canke u Rwanda kimwe muri ivyo bifise umugambi gutera ikindi. Ariko ndaja kuvuga ivyo ngenda ndumviriza hirya no hino, hanyuma mvuge igituma neza ko atari ivyo canke ari ivyo nkurikije logique yiwanje. Alors reka tuvyumvirize. Yes, honorable, hari inkuru imaze imisi iravugwa yuko Ububirigi bwo bwahaye ibigwanisho bidasanzwe igihugu cyacu cy'u Burundi, amadrone arenga 5,000 ndetse n'ibindi bigwanisho biteye imbere vya none muri kino gihugu ngo ushobore gutera igihugu cy'u Rwanda. Honorable, yo barukuri mbega Burundi burafite impamvu zo gutera u Rwanda? Mbega Ububirigi bwo bicisha ku Burundi kugira ngo Burundi bushobore kwica ihasa ryabo kubgawe? Umva hari ibintu bibiri. Uburundi bwaronse ibigwanisho, Ububirigi bwahaye ibigwanisho Burundi. Yego, ni byiza cyane gose. Honorable, ese n'abanyamerika boduha ibigwanisho n'abarusiya bakaduha ibigwanisho isho byo gukingira imbibe z'igihugu, mugani tugira ibigwanisho byo kuja gutera ubundi. Umvise budasa? Yego, hariyo kugira ibigwanisho byo kwikingira kugira ntihagire umwansi atwinjiremo. Très bien, turakoma amashi, turabishaka, turabishima. Mugabo tugira ibigwanisho byo kuja gusotora uyu canke uwundi
ntitugire ibigwanisho byo gusotera uca nk'undi ego twebwe rero nuko no bivuga ababiri babiduhaye Imana ishimwe buri ingamba z'ubwirizi zimwe uvuga bakaziduhaye ku buryo cyose kizojabuka nkaga cagifatwa ni byiza igihugu giteye imbere kirikingira ese mu biduha twikingire abansi ngo niba biduye kugira tuje gusotora abandi cyangwa tuje gutera abandi niho hari kosa ivyo bihuha bivuga yuko ari ibigwanisho kugira ngo Burundi bwaho Burundi kugira ngo Burundi butere u Rwanda ubwo Burundi burafite impamvu yo gutera u Rwanda birashobokaho jewe sirumva sije ngo muri ingabo ariko ku bwawe nk'uwaciye muri politike nk'uwuzi umubano w'Uburundi n'u Rwanda n'ubucuti dufitanye nababwiye kuva kera Uburundi n'u Rwanda vyamye bisotora ni nk'abana bavukana uzura umwana mukurikirana abana bakurikirana bose bamaterana ibipfunsi mugabo bakuze bacaje hamwe agakundana ifoko dukundana Bo ifoko dukunda nanjye numva icarico ubu Burundi n'u Rwanda barasotora mugabo bahebutse kugwana ku ntwaro ya came nibaza yuko kameme civilisation yateye yo avansa ku buryo hageze igihe bakoresha diplomasi bakoresha rotenu batasuye kugwana kuva kuri independence harabaye ngo gushwana cyane hagati ya Kayibanda mu Rwanda na General na Micombero mu Burundi harabaye igihe ngo bagazegeze guha warning canke kugabisha Havyarimana ko abaparipehutu nibasubira kuza baramudogoya canke niyabareka bakamutera nawe azoreka abanyarwanda bagatera hanyuma hacaba akarumi gutyo nibaza yuko bashobora kugumizaho iyo status tuko batumvikanije na kwijana mugabo kandi batariko baragwana ariko bikunze bagakundana vyoba ari vyiza kuri jewe inyishu za Gaston ni inyishu ya kidiplomasi n'umupolitisi ndamutahura jewe ndaja kuba radical plus tard mu kwishura iki kibazo nico gikomeye cyane eske Uburundi burashoboye gusotora u Rwanda cyo kandi ndaja kucishura later on. Bo reka dusubire inyuma gato turabe ingene ibintu vyatanguye uko ndavyumva ku mbuga ngurukana bumenyi ngo General Neva yagiye Kinshasa muri Republique Démocratique du Congo aravuga ko ngo agiye gufasha imisoresore canke abajene b'abanyarwanda ngo bagende gukubita Kagame mu Rwanda. Jewe sinzi ko kadri yabivugiyemo sinaza ko muri Congo harimo imisore y'abanyarwanda bari prêt mu byiteguro muri nombre n'ibindi no mu ideologie kuja kugwana na RTF canke armée y'u Rwanda I don't know abari muri Congo mumbwira niba hariho koko armée ushaka gukonstituera abanyarwanda bari ready kuja gukura Kagame mu Rwanda. Ikindi nuko Neva ngo yavuze ngo niyo aba M23 canke akorwasyo yabo batera baciye ku ruhande rwa Uvira bagatera mu Burundi ko Uburundi nabwo buzoca buca muri Nord bugatera u Rwanda i Kigali. Ivyo bona navyo ndisomera nk'ivyo sinovuga verbatim sinagiye kubyumviriza mugavyo ngo vyoba vyaravuzwe ariko ikigezweho ubu nuko hari ngo ibigwanisho ngo vyoba vyarashitse muri za Muyinga hanyuma ngo bisubira Tanzania nyene ibintu kuje binanira gukurikirana logisticoma ivyo nivyo numvise Pacifique ariko aravuga ko ngo vyateguwe kuja gutera u Rwanda. Haranavugwamo ngo ambassadeur Terence Ntahiraja w'u Burundi mu Bubiligi ngo amaze imisi agisha inama abanyarwanda bo muri opposition bagaca bavuga ati ivyo vyose bari kubagira coordination kugira ngo bashobore kuja gukura u Rwanda plutôt baje gukura Kagame mu Rwanda baje gutera u Rwanda. Novuga ko angiste aruko navyumvise ko biri vraisemblable ico nikibazo nja kwihweza plus tard. Bo hari rero ubu video iri kwirasekera kuri internet je nayironse ndayungiwe n'umuntu mugabo ndamuga nti je nibaza ko ivyo bintu bidashoboka ariko reka tubanze tuyumvirize. Ikinyamakuru bwiza.com ari nkuru cyahishuye kivuga ko Ububiligi bwahaye Burundi drone 5,000 ngo zo kwifashisha mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Inkuru niba ari ukuri ngo nuko yanditseho gihe ati igihugu cy'Ububiligi biravuga ko kimaze igihe giha Uburundi umurundo w'intwaro ngo bazawifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda buhuriho n'ibindi bihugu. Amakuru agera kuri ikinyamakuru bwiza.com avuga ko i Buruseli ngo basabye Gitega kwifasha muri uriya mugambi wo kugira ngo bakore ubuyobozi bw'u Rwanda byo ubuyobozi
ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bwaje kwemera. Bivuga ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza, Uburundi bwasabye Ububiligi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo, mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Ni intwaro zirimo za drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivuga kandi ko Uburundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi. Umugambi w'Ububiligi n'Uburundi wo gutera u Rwanda kandi uravugwamo ibindi bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola ndetse na Afrika y'Epfo. Ikinyamakuru Bwiza.com kivuga ni makuru kandi avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ateganya gukora uko ashoboye akisubiza imijyi ya Goma ndetse na Bukavu imaze umwaka urenga rigarura n'inyeshyamba za FCM Ventura kugira ngo izifashishwe mu mugambi wabo wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Bo icyambere nkuko natanguye mvuga hari ibintu cyo kubikara cyangwa ndavyemere kubera ntabizi neza mugabo haro test nkunze gukoresha kuri information nkizi iyo bita provenance iyo nkuru yavuye he. Bon ni video iri kirasirikira canke audio sinshobora kumenya ngo iyi audio ni genuine canke n'umuntu ari karabesha ibintu nk'ivyo. Ivyo binyamakuru bavuzemo ntavyo nsanzwe nkurikirana, sinzi ko tabloids, sinzi ko kinyamakuru cifashe, sinzi ko kinyamakuru cyo gukokeza intambara. Hanyuma hari ikintu bita authenticité, encore une fois ko ndabivuze, bishobora kuba ari AI, bishobora kuba ari umuntu yicaye muri cuisine akavuga ati kandi coding bino bintu, iyo mfashanyo burgi batanze encore une fois ishobora kuvuga ngo yaraje uko yaje kuri canke ngo yari marque ko ugiye guterwa canke juste ari aide militaire ku Burundi n'ibisanzwe busanzwe buronka imfashanyo militaire y'ibihugu bitandukanye. Hanyuma veracité, bon veracité je nagomba gushigikira kuraba est-ce que ibyo bintu biri vraisemblable, est-ce que Burundi urashobora gusombora intambara yo mu Rwanda? Personnellement je pense que non. Nibaza ko Burundi udashobora gusombora intambara ngo reka tuje gutera u Rwanda. Okay, uti kumpamvizi. Impamvu ya mbere nuko nguko nabivuze abantu benshi iyo principe yuko intambara uhera utangura uyimenya uyo uyitanguye mugabo utamenya ingene ihera. Ico neza ko umuntu wese natwe tutagiye mu ntambara ariko nacacana abantu bagiye mu ntambara iyo principe barayizi. Et sur ce kuvuga ngo reka je gupiga Kagame vyoba ari nko kwihenda kuko kandi nkuko mu kintu tuvuga ngo umwana atari wawe uvuga uti reka nze tugwane, ntuvuga ngo reka nze ndagukubite. So nibaza yuko iyo principe abadede nabo bayizi yuko badashobora kurota basomboye u Rwanda, basomboye Tanzania, basomboye Kongo, basomboye Zambia, basomboye ikindi gihugu ngo reka turwane. Ico je niko ndakibaza ko kameme nubwo dukunda kuvuga ngo abadede bameze kubanza kuriya, neza ko bafise logique yuko nako intambara atamuntu numwe yoshobora gufasha muri kajya karere. Icya kabiri nuko nibaza yuko abasenede barakonesa tugiye mu bintu by'amaraporo de force ivya coalition ndavuga mu nyuma ko kameme FPR burya ngo niyo wankuru kwavuga ko runyaruka ko ari armée yashoye kwikonstituwa irafata igihugu cyari gifise armée, gifise armement, gifise bigwanisho, gifise gouvernement, gifise biki ivyo senede yagerageje imyaka ingahe bikayinanira. Navuze ngo igisika cyo Rwanda cy'amagasimo cy'u Burundi murantunga cyangwa gusa historiquement on a vu que twarabonye yuko bashoboye gufata igihugu n'ingoga barakigumya gusumvya uko senede yashoboye gufata u Burundi yirukanye bikomagu na buyoya. Ico bon ni fact ngaho encore une fois ntagiye kuvuga ngo nikucika Rwanda cyangwa Burundi, nivuga gusa ko ico kintu iyo ugomba kugwana n'umuntu hamfete bon nkajewe nk'ubu nta na black belt mfise mbonye n'umuntu muri kate ngo tushiremo nubaza kubaza ufise intuzi ya senti ufise ni cyane naramubonye muri competition reka smashing abantu ubwo ni okay reka tubireke reka ndakwihoza. So neza ko ivyo bintu atavyo bokora. Tunaravye no muri Kongo neza ko naho nyine bashoboye kwipima, nibaza ko bashoboye kubona yuko kameme I don't know rapport de force zigoye ku sinzi ndiko ndarondera ko no kwikatira ivoma mu Burundi no mu Rwanda mugabo abantu makurikiranye ngo mu Vira canke yo muri Kongo en general mashoko nayo ko kameme kumbera mu Burundi tari willing kumburenga ntibashaka kugwana je no sepa mugabo bironeka yuko CNDD-FDD igifise vyinshi yokora kugira ngo ishobore guhangana n'ikindi gisirikare. Ica gatatu Uburundi musanzwe buri muri economy mbi cyane, ushaka kugura ibigwanisho nibiki mugabo urabona igihugu ntigifise petrole, abarundi barakenye, intambara burya isaba budget, sinzi ko bafise budget y'intambara I don't know kumbura yabika je no sepa.
Bo ikindi ndahagarika kubiharura nuko muri CNDD-FDD harimo abantu novuga bari corrupt, bafise umunoho mwinshi, ku buryo bijya birica intambara kubera hari benshi ushobora kugenda ufise kamyozo y'ibintu bakareka karengana kubera ibihumbi 3, ku buryo hari abandi baba novuga maleze baba bati bon twi leta ko nundi kiratujya twigwanira kubera iki. Hari ibintu byinshi mfite vyerekana ko CNDD kugira ngo ishobore gutena intambara bishobora kuzoyigora. Bo hani kindi kumbure niyo ndakivuga ntocaga kuzanamo amacakubiri ni Arusha, okay? Kandi ya leta geopolitique ko mukunze kubivuga nuko nimba Uburundi ntabwo bose nzone umuntu uvuga ati Burundi ntabwo cyobufa no Rwanda, si Burundi contre u Rwanda, ni CNDD contre pana u Rwanda contre abategetsi bo mu Rwanda. Ico gihe le caractère ethnique ntiburamo, okay? Bon, kiretse ubaye très naïve, nubwo ngo naïve quand même hari vérité tona ngaho. Dans ce cas-là ucuraba je nibaza ko Kagame igisikare ciwe agifise 100%, nubwo ati ni woivana mu tufata umugambwe FPR yafashe u Rwanda 100%, umusirikare wese yarokrise no mu FPR 100%. Mugabo mu Burundi tukamenya yuko bavanze 50 cyangwa 60 sinza ayo ma proportion pour dire que en fait never en théorie peut-être igisikare ciwe cyose kitari fidèle à 100%, et surtout iyo agiye kugwana n'ubwoko busanzwe mu gisikara ciwiwe. That's a fact. Muri make nuko nibaza ko igisara cy'u Burundi kitari aussi cohérent kingisara cy'u Rwanda, aussi fidèle à ntuzeye president Ndayishimiye nkuko kumbure igisara cy'u Rwanda kiri fidèle a Kagame. Ivyo birakora dynamique cyane mu gisirikare, nkuko kuntu ubona ikintu cyose kibaye mu Burundi turara tukimenye mu gisirikare. Nk'ivyo bintu by'ibikoho bitembera, ivyo nta muntu agomba kubimenya mu bisanzwe, sinobesha ibigo byose bariko basikiza inkoho bimwe mu kinywa bindi tutazi, ivyo nta tugomba kubimenya. Ibintu byabaye muri Kambaze byatwara tubimenye, ibintu byinshi ba mu gisirikare ahantu canke mu yandi mabanga bagomba ntubomenya tuca tubimenya. Natwe tubimenye tari mu ntambara, tutari no ko turanabicakisha mu gihe hari mu ntambara harimo reconnaissance, harimo intelligence, harimo ibintu byinshi byo gutata, urumva bizonanira ndago kumenya ivyo CNDD kirapanga. Donc bazopanga igitero muri region kumbure Kagame yamaze kubimenya. Nije ndiko ndestima nkuko navuze opinions wanje, ndiko ndobserva nivyo numva nivyo mbona n'amaso neza ko CNDD-FDD idafise ubushobozi politique militaire stratégique canke c'est pas documentation yo guhangana n'u Rwanda à l'époque unuso. Ugaje mu bintu by'amakoalition, ndavuga ko kuri coalition bavuze iri ku ruhande rwa CNDD muga mu Rwanda tubamenye yuko mu gihe wotera u Rwanda burya Museveni afise umuhungu w'injyamunyu bitanya bari muhozi Kainerugaba canke Kainerugaba nukuvuga Paul Kagame amutango ni oncle. Donc uteye u Rwanda uteye muhozi sans doute, donc uzobwiye kugwana na arme y'Ikiganda. Ico ifoko ko tubimenya. Kandi je nibaza yuko tugaze kuri coalition Tanzania canke Angola ntabwo ishobora kwitanga, canke South Africa ntabwo ishobora kwitanga nkuko Kainerugaba yo kwitangira u Rwanda, ntabwo ishobora kwitangira u Burundi yihora iki par ailleurs. Kuko Burundi naho buzoje sende bayikuyeho hazoza undi mu president, uwo mu president ubwo bucuta zobore patabrisa nizo zindi ntwaro. Nta kamaro ko kwirigwa nibo kwiga barita kwicumu ntugenga ibintu by'amacakubiri dufite muri region ngo abantu muri Angola abantu muri South Africa bibona kumwe. Idaye tukiri kuri coalition Congo vyarayinaniye, okay? Kongo iyo yabifise ubasha bwo gutera Rwanda iba yarafashe kera no mengana ngo na nuwo muhizi yahize kuvuga ngo tuzorufata. Iyo baba bishoboye bo gufatana igihugu cyose territoire ingana nka kuri bakayigumana umwaka wose ufise ingufu zo kubakubita nabo barabikoze. So Kongo yivanemwo ujya n'umwana wo guha ibijumba karira ku ruhande nta by'intambara bazi yo bayize barafashe Rwanda long time ago. Mwe baba defense territoire yabo nta kuntu wowe udashaka ku defense territoire yawe ngo uzoro. Okay, ivyo forget about it. Congo yifute ndetse n'igihugu cyo kuvuga mu bintu by'igisirikare n'igihugu kiri futi. Et puis South Africa ndiko gira nuze système d'élimination. South Africa n'aba panafricaniste. South Africa iyo uhari ukavuga ngo umuhutu umututsi bararira mosozi bati bishoboka gute mwabirabure mwe twebwe ngaha abazungu baraducinja cyo tuma tugowe twamaze imyaka tugwana baturasa mwebwe mwabahutu n'abatutsi mwe muri bamwe muri ko murajyana. Mbona ubwo harimo ironi nabo nyene ubu batangiwe kujya abirabure bene wabo, usivye ko benshi ababikora nk'abantu batize
Mais dans tous les cas, armée ya South Africa burya n'igihugu kimeze nka demokrasi, ibintu bica muri parlement n'ahandi. Sinumva yuko muri parlement donc Ramaphosa azojana muri parlement bakamusinyira ngo genda utere u Rwanda. Ico kintu nazo ko kitazoshoboka. Muri Congo bagiyeyo muri cadre ya SADC bavuga ati bon tugize coalition, ni igihugu kimwe gitewe tuzokidefanda. Ariko nonyine ko birotiye je naza ko kwirotera kwa South Africa atari ko baba barakubise nubwo binashoboka kubera naza ko South Africa batakuze kugwana intambara bakunze kuba kuma ahantu bari bacunze umutekano gusa nka kujya bari mu Burundi. Ariko naza ko kimwe ari uko umusaza yavuga ngo afata urusoro arasunda mwirabura mwene wawe naza ko bimutera ikinya mu maboko. Kuba ati man no I don't want to do this. Reka nisubira muri South Africa. So South Africa ntibishoboka ko ishobora gufasha u Burundi ngo butere ikindi gihugu, ntibishoboka gushoboka ko ifasha igihugu na kimwe cyo muri Afrika ngo kitere ikindi gihugu cyo muri Afrika. Ivyo South Africa navyo zokora nagenda bibarasire n'abantu ba panafricaniste babaza cyane n'ubu butamba n'izi ntambara intertribal ziba muri iyi region zacu. So South Africa nayo yenda ivanyemo ntishobora gufasha u Burundi ngo gentere u Rwanda. U Burundi butewe peut-être yoza à la défense, mugabo à l'agression, à l'offensive no. Iyo oje no gishingira ntahe encore une fois nkuko nabuze no opinion ziwanje no gumenga ndi certain. Bo Angola neza ko cyo na South Africa nta intérêt nini ifise ko u Burundi bwo gwanya Rwanda. Iyo yabishoboye gufasha Kongo ariko yafashe Kongo kandi neza ko Angola yagerageje gufasha Kongo à plusieurs reprises, mugo nanyine yafashe RD kuri defense nabwo yafasha kuri offensive. Mugo nanyine niyaza ko yari ipimye niba atashoboye kukingira Bukavu Goma, est-ce que ubuho izo nguvu abaje bazivanye hehe uwundi we waze ko tashoboye kuyongera inguvu gute. Bo Angola neza ko idafise intérêt direct yo kugwana intambara y'u Burundi n'u Rwanda y'abahutu n'abatutsi. Ico na Angola je nuvuga ko ndayivanyemo muri izo kandi ko navuze sinze kundi muri SADC muga Kongo ari muri SADC niyo mpamvu kumbure vyari justifié au domaine de vie politique et diplomatique kujayo mugabo nta justification ko bajya gufasha ibihugu bivyo muri EAC ngo bigwane. Tusiganye Tanzania nayo nkuko navuze izo cihangana n'u Buganda. Est-ce que Tanzania kene kugwana n'u Buganda? I don't think so. Burya Tanzania kandi nayo nazo ko gisigara cyawo kivanze do sorte. Abantu benshi bakoranye na Museveni na Bakagame bakiri muri makini baza kuvuga ati bon aba nawo komorade nta kuntu tujya kugwana kiretse hariho imvuzi igaragara kuko buri n'u Rwanda nta mvuzi muri kugwana mupfiki mu nigi kimupfuye nta mvu nimwe magi niba babaye basi intambara zihagarara. Nta kintu na kimwe kigaragara uburi n'u Rwanda bariko barapfa. Ni ideology za fake za kera cyane ku buryo kujya kumvisha umutanzania w'umukomrede yagwanye kuri Rumariza okay yafashije ba Museveni yafashije ba Kagame kugifata ati ubu byahindukiye ubu Museveni na Kagame bayabanse katuswe tubakuti ati ubu naho habaye ibiki, what's going on. So pour dire que Tanzania shobora gufasha gake logistique tuntu nkutwo mugana shobora kuba fully fledged ngo reka tugende Kampala tupige cyangwa tugende sepa Kigali. I don't think so. So muri make rero nshaka kuvuga ko ibi bintu bidafise ifatiro nkuko navuze jewe I don't trust is a source d'information. Sindiga numva u Rwanda rwidodomba ngo bagomba kudutera kumbure bagagakeka cyangwa ngo kumva ama media mu Rwanda ama media arabivuga mugabo pana les officiels abantu bari muri leta cyangwa mu gisirikare. So je rero muri make no vuga resume nibaza ko atari vyiza ko u Burundi n'u Rwanda bagwana ko baraguhomba cyane. Nibaza ko nizeye ko yaba Kagame yaba Ndayishimiye ko bose baze ko intambara atanu muyoha avantage haba mu Burundi canke mu Rwanda. Nibaza ko kandi bazi yuko iyo ntambara itanguye twobona itanguye gusa ingene zohera time would tell n'umwanya witubwira ntitwoshobora kuvyestima. Nibaza ko kandi izi coalition bavuga South Africa na Angola na Congo nta bushobozi ifise South Africa nta volonté nta justification ifise kuja gutera ikindi gihugu cyo muri Afrika cyo kimena Angola. Hanyuma Tanzania nubwo bigifise ntabwo gikomeye cyane kuboshira abana babo kujya Musonga bagatangura gusambura Dar es Salaam, Kigoma n'indi miji bubatse kuko ico nico umenya ubu ni drones no kuvuga ba kandi muri Afrika urazi ntitwubaza amategeko ama drones bari karatomba Bujumbura omwe
Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda, Kigali ho twobona amabomba ariko arakoragurika. Who wants that? For what? Nigiki kintu turiko turagwanira niki nta na kimwe kigaragara abantu bari kwagwanira buri no Rwanda muri Kongo bari kugwanira ubutare très bien bon cyo kunabonye batagomba kubugwanira bashaka kugabura nk'abandi mugabo mu Burundi no Rwanda muri ko mu Rwanda mufiki indagara sawa mugira umunsi mwiza.